Ndashaka kubona nakoze gutanga
nari mvuze ngo uno munsi kuno mugoroba uraza gutahura ivyo umaze kuronka kuko ivyo waronse agakiza uri umugororotsi wanditse mu bitabo cy'ubugingo warahezagiwe haleluya uri umuraganwa na Kristo uri uwa mbere n'uri uwa nyuma uri umutwe ntabwo uri umurizo haleluya kungoma hari kungoma yaranesheje uruhu yarweze ukuri umwami Yesu ari kungoma ari kungoma kungoma ari kungoma kungoma yaranesheje uruhu yarweze ukuri umwami Yesu ari kungoma ari kungoma
tukabigera dufatanya ku bitugu twese. Haleluya! Wamapendo wamapendo wa uzima kubabuza kuvuga kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko kanwa kacu hariho ubugingo. Ugurura kanwa kawe muri kano kanya utangure kurema, utangure gushima, utangure kuvuga uti Mwami ndagushima ku byo wankoreye, Mwami ndagushima ku byo wampaye, Mwami ndagushima ku buntu bwawe wangiriye, Mwami ndagushima ku mahoro yawe, Mwami ndagushima ku munezero wawe. Ducereze. Mwami Yesu turagushima, wowe washinga hamwe isi ukamanuka ugasiga icyubahiro n'ubwiza ukaba ku ntebe y'inganji yo mu ijuru kubwaciyeho jenyine. Niko hariho abandi benshi ku isi bariko barahona, ariko ngo naho nari kubona jenyine hano mu isi wari kuza ukacungura ku rukundo rwawe n'urukundo rwawe. Kuno mugoroba turashaka kubihokoneza, kuno mugoroba turashaka kubyemeza. Turabona Mwami ubuntu bwawe butangaje, ubuntu bwawe burengeye ko umwana w'umuntu bashobora kubwumva, ubuntu bwawe burengeye ko ibiharuro byacu bishobora kubitahura. Ubwo nibwo tuje kwigina urukundo rwawe.
jewe jenyene hariho abantu ukunda kubavuga bahaguruke, hariho abatari ngaha mubo basanzwe dufatanije haguruka hanyuma akabaha amasakoca amukamo. Murakoze cyane. Pasiteri Fubusa Desire sinzi ko ari ngaha, ngira ngo ntarashobora gusaba yuko bashoboye gushika ngaha basanzwe ari abanyeshengero ba hano muri paruwasi Rohero, namwebwe twagira ngo tubasabe muhaguruke mubyakire. Nuko rero murababonye twebwe abanyerohero, natwe rero turabaha ikaze. Yego outreach ministries nk'uko bayita, ishyirahamwe mvugabutumwa ry'ibyizigiro bishasha. Mwene data yitwa Sinarinda Muzi, mwamubonye ni umurongozi, nagira ngo mumfashe wacu yashitse, mwamubonye aha atubwira utayirike mugabo, twagira ngo tumusabe nawe nyene ahaguruke tumubone hanyuma tumwakire n'amashyi menshi. Dusabe nyirango n'abaririmbyi bishobotse yuko mu by'ukuri turashima Imana kuba dukoraniye hano, n'igihe kibereye kuba turi kumwe hano, igihe yifuza yuko dukoranira ngaha muri ubu buryo, muri iki gikorane ganira. Hanyuma bazanye icyiyumviro kivuga ngo kubaho basigurira ubuntu icyacu, ariko nagomba kuvuga nti niba hariho ikintu tuvuga ngo ubuntu bigwa atarabibereye, atarabikwiriye, ukazibona hari ikintu kirabaye, umuntu aravuga ngo utangaje, bwamuye ku rubanza, bwamuye ku mupfumo. Abaroma igice cya gatanu umurongo wa 20 kuva ku murongo wa 6 hari ibyanzira y'amagambo avuga ngo urukundo rw'Imana ruserurwa n'urupfu. Abandanya ku murongo wa 12 ngo urupfu rwazanywe na Adamu, ubugingo bwazanywe na Kristo. Rero havuga ngo byagezwe kugwire, yamara aho icyaha cyagwiriye niho ubuntu bw'Imana, kugira ngo nk'uko icyaha cyashizwe ku ngoma n'urupfu, aba ari Kristo umwami wacu. Ngo ibyagezwe, iyo habaye ibyagezwe niho abantu baca bagira amakosa, bagaca babona bati we warenze ibi n'ibi n'ibi, nawe warenze ibi n'ibi n'ibi, kuko dukure ko icyo gihano. Imana yabicuba. Hanyuma rero nayo majambo ataraza, igoye ko umuntu apfira umugororotsi, umunyangeso nziza, kumbure umuntu yajya byaha, umenya umuntu yopfira umuntu mwiza cyangwa umunyangeso nziza, ariko umuntu mubi nta kindi aba akwiye atari gucibwa urubanza, tutabiziga, tutanabiziga.
Emotion
nshaka kuvuga ko menshi ariko ndagerageza mvuge ku mwanya mbona ngo si munini cyane, ariko ndashaka kubakira kandi niteze yuko isomene izo bisomene kuri benshi izo bisomene nziza cyane, izo hindura ubuzima bwabo, ibyiyumviro byanyu, imigambi yanyu, mwitege kwakira nkuko waturongoye mu ndirimbo yakora avuga kwakira ibintu utarondeye, kuko ubuzima no Kristo n'ubuzima Imana iduha ibintu utarondeye, itugwana nje dukora niyikora muri twebwe giciye muri Yesu Kristo. Ero twitege kwakira, twitege kuba mu buzima buryoshe muri ambiance. Niteze yuko uko imisogendera hera kuva ejo kubandanya ari ambiance muri Kristo Yesu. Hariho ambiance zitandukanye bamwe twarazibayemo, ariko tutege ambiance. Rero no ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri. Mu Gifaransa ni le miracle de la nouvelle naissance. Igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri. Abantu benshi bari mu ishengero, baruzuye mu ishengero mu Burundi, benshi n'abakizwa no munsi bagenda na Bibiliya bari mu eglise, ariko ikibazo bafise benshi ntibazi igituma bakijijwe. Ico kuvuka ubwa kabiri bisigura n'ingaruka cyangwa les conséquences de la nouvelle naissance, ingaruka zo kuvuka ubwa kabiri. No mustashaka tuvuge ku byerekeye kuvuka ubwa kabiri bisigura iki? Bega kuvuka ubwa kabiri hakoretse iki mu buzima bwawe? Ingaruka zo kuvuka ubwa kabiri ku buzima bwawe nizihe? Ni gute wobaho muri ubwo buzima bw'ubwa kabiri unezerewe? Kuko ikibazo kihari nuko benshi turakijijwe turi mashengero, agasanga abantu ubuzima tuko turabamo ubuzima buri hasi cyane y'ubwo Imana yaduhamagariye. N'ubuzima atamunezero, ubuzima atabyizigiro, n'ubuzima cyo kuta mu Gifaransa épanouissement, atakwabukirwa, n'ubuzima umuntu atazi neza n'Imana asenga, ntazi ingaruka kuvuka ubwa kabiri. Bega kuvutsa ubwa kabiri habaye iki muri wewe? Kuvuka ubwa kabiri bisigura iki? Bisigura iki ku buzima bwawe? Bisigura iki mu buzima bwawe bwa minsi yose? Rero niryo jambo nshaka tuvugana ko no mugoroba mwanya muto cyane, abo nize ko amajambo aza guhindura ubuzima bwacu n'akazoza kacu. Rero ndashaka turafata amabibiliya yacu, turaja muri Bible cyane, turafata amabibiliya yacu, abandika murandika kuko turaja muri Bible cyane, tuzomara iminsi twiga cyane ngaha, aho Bibiliya izohinduka umugenzi wacu. Hari n'abantu ushaka gusanga bazigiye Bibiliya isigaye babihiye gusoma, abo tushaka uzove ngaho ukunda Bibiliya n'umugenzi wawe, atari cyagezo gusoma Bibiliya, kuko ari abasoma Bibiliya nk'icyagezo, ariko mu buzima bube umunezero, bube ambiance gusoma ijambo ry'Imana. Ntugende ugiye kurondera ibyagezwe muri Bibiliya, aho ugenda ugiye kurondera umuntu witwa Yesu Kristo, muvuge muti amen. Aho Bibiliya uyisoma ugiye kurondera n'umuntu, Bibiliya ivuga umuntu witwa Yesu, uwo nawe aba muri twebwe no munsi. Rero katuja muri Bibiliya neza gutema Yohani 3, n'amajambo tumenyereye cyane sinda yavuga ko cyane, ariko niyo rufatiro rwacu. Yohani 3, muri Yohani 3:3 kugushika 6, Yohani 3:3 murongo mu 3:3 avuga ngo Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo